kwitahira none Imana yarazimpaye. Yesu nashimwe. wanje kurera hanze y'iki gihugu naramusengeye cyane ndabwira Imana ati muhindurira umushahara umuduza umushahara. Yesu nashimwe. Ndahamagara Imana ya repentance n'ukuri yaranyumvishe none ubu aho kumuduza umushahara ahubwo baciye bamuha biro akoreramwo. Imana yaramudugije cyane. Imana nihabwe icubahiro. nanje mpagaze ngaha kugira mvuga iby'Imana yankoreye. Jewe naciye ubwenge muhira turi abakatolika, nanje njambaho mvuga ngo sishobora guhindura idini, ariko nagomba ndababwira yuko ubu maze amezi 8 nsengera muri ngaha muri repentance. Mwaye amezi 8 namaze nsengera ngaha ntabwo nari muri repentance. Nagumye ngwana n'ijwi rimbuza kubatizwa uko naguma ndonka ishetani inyosha kutabatizwa kabiri, ariko ndashima Imana yuko ku munsi wa gatandatu nasubiyemo kubatizwa. Imana ishimwe kandi bihere gucubahira. Hama ikindi ishima Imana yarakoze yarandinze gutandukana n'umudamu, kuko umudamu yasengera ngaha muri repentance. Ico gihe naciye mfata ingingo yo kuvuga ngo dutandukane, uko naguma mvuga yuko ntoshobora kuguma mbanda n'umudamu dusenga kubiri, uko twari twagize mariage dusenga muri katolika. Rero Imana yarakoze yakuyeho ico kintu, ubu tubanye neza. Imana ishimwe. Amen. Ndashima Imana kandi kuba ndi muri repentance yemejwe, kuba naranditswe mu gitabo ca repentance. Imana ishimwe kandi biherwe icubahiro. Murakoze. Amen. Nuko Imana yagize neza iduha umukozi w'Imana, intumwa y'Imana ndi w'Imana Joseph, yatugiriye neza imuhiyerekwa ashiraho ishure ryo kubohora abantu. Nijo byankoreye ivyo byose. Imana ishimwe kandi biherwe icubahiro. Nanje nje gushima Imana ikintu Imana yankoreye. Nukuri Imana nihabwe icubahiro. Nukuri twebwe ahantu twari tubaye himukiye umupfumu akatubwira ibintu bidafashe. Rero nkamubwira ati twebwe we wadusanza mugabo mbona ibintu uri kuravuga bidahuye, gushika naho abwira mweneho atwitwariye muri sentare. Turabwira sentare twebwe amahera ntayo tubuze, nimutubwire amahera yose mukeneye turihe. Uwo mupfumu aravuga ati ngo rindira ngo mwebwe ngo nzobabarira. Rero ikintu Imana yakoze nuko jewe yambwiye ibintu ndabyanga, hama aca ndoga umusonga, ca ndabwira umukuru wa serire aransengera ndi mu isoko ndazungurirwa, aransengera ndakira. Umwana imbeba ziramujya mu ruhoriho, amaraso arava menshi kwishuka, ariko Imana yarahabaye. Ubu rero muri sentare baduhaye imisi 15. Rero twari dufise amahera, acambwira ati inzu yabonetse de chambre na salo vyiza ingo mutanga amahera. Rero twayirose mu misi 3, ariko ico nico Imana yankoreye. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Naje na umashimi Imana yankijije ngwara nari ngwara amezi 3, nari mu bihe nari maze amezi 3, nari mu bihe maze amezi 3. Hama Imana yankijije. Ejo nari gushinga intaha mpagurutse cyangwa njugumira suye muhira cyasa kubibona. Imana imbabarire kubera natinya gushinga intaha shetani yari yafashe. Imana imukire cyane gose ibintu Imana yankoreye mu myaka itari mikeya senga kandi sengera icyo kintu, ariko ngiye kugisubirako uyu munsi nyene n'iyi misi mikeya. Rero jewe sangwe ndi umushoferi ndetse ndi umutagisimeni. Ndashima Imana yarigeze kuba ndagura imodoka ndayikoresha igitagisimeni. Iyo modoka bivanye ngira nibohero nari ndimo yaragiye yose irahera, nta n'ikintu nayikuyemo.
yarahombye iragenda bagonga ku ruhande bagasubira ku rundi ndashobora kuvuga ati uyu munsi ndavuga ati ndaba mu kazi k'igishomeri ndashomera imodoka yaragiye ariko ndaza ndabwira umukozi w'Imana hajya haraza umuntu ati je ndafise imodoka ashaka kugurisha iyo modoka ariko ndavuga ati imeze uku ndavuga ati ndaza ndabwira Jamali umukozi w'Imana hajya je bimeze uku ariko amahera afise nari karasaba ndabona ko ntashobora kwegera ndavuga ati we genda usenga Imana arambwira ati genda usenge ukovye niho naza numva ariko umugabo bantelefone ti muhungu tibimeze gute ti none wowe ufise angahe ndavuga ati je mfise amahera ya naye ti jewe kubera yuko nagendereje abandi bagenzi bose n'abantu mbona numvise imodoka jewe no yihawe basi tukandika amahera asigaye nkazoyampa jewe cyane navuga ati sawa burya naciye nikora kuri mwene wacu ndamubwira ingene ibintu bimeze arambwira ati kurya muhungu atari umujyajya ata kintu kibi muhamahera asigaye iyo nkuru ni ndende cyane jewe ndashimira Imana kuvyankoreye byose kubu nashoye kuranka akazi kiwanje imodoka narayirose ubu ndayifise mu maboko amahera nayo natanze yose ibyo byari bihagije je ndashima Imana kuko ngeze kuri uno munsi je ntashika ngaha naragwara cyane mu myaka 10 n'ingahe iyo yose nari ngwaye kandi hose nagwara n'ibyanje byose byaguma bigenda no kujya sinajya muri iyo myaka ingahe nari maze rero nshimira Imana arampaye agakiza kandi Imana imbabare nkuko napinga Imana nkavuga ati je sinobatizwa kabiri Imana imbabarire rero Imana rero yarabikoze ndabatizwa mu mazi menshi ivyo ndabishima Imana kuko byaramfashije kumenya agakiza rero nshimira Imana yakoze rero iyo migozi ya karanda rero nabimara imyaka n'imyaka byaragira ntibicike rero nshimira Imana kuko Imana yangendereye itariki 29 kwa kane w'indwi heze yarangendereye iyo migozi narimara imyaka n'imyaka 10 n'ingahe bigira bidacika uko nasenga niko byaje biragabanuka muga byari byarase gucika ego Yesu yarabikoze kwa kane ajenje ngambe nje gushinga navye Imana nkore dimaje w'induhetse naje ngaha kandi naje tana kimwe numva meze neza mu mubiri hageze gusoma ijambo ry'Imana naho nagiye numva umusonga ntarigere numva uracumita uwo musonga ucumita uduza mu mutima ndunama ndavuga ati Mana je nkizi ibintu n'ibitero biranga ariko ugakomeza kunjya gose ugumucumita ucumita uryaragira no gutaba umusonga ukiri uracumita ndatamu ibarabara byanka ngenda ndandazeho ndashika uwo musonga umucumiteko ndavuga ati Mana yo Timana muri pantasi ndakwingize jungi ibitero ariko narashitse muhira cindasengera amazi cindanywa ndavuga ati ibi bitero ubunyenda nkwa amazi meze nkwa amazi byahetse naciye nkwa amazi ubu byaraheze vy'Imana yankoreye Imana no kuri yaranga amen hagaze ngaha shima Imana ndashima Imana yarangiriye neza nari mfise ubugwayi bwo mu nda nari ndabumaranye imyaka 4 ndagenda kwa muganga barampima mu radio barabura ingwara ariko nje ngaha pasiteri aransengera nageze ku mugoroba nakize ubu ndamaze indwi 3 atakintu numva mu nda naguma inda yanje yaguma yuzuye ukamenga ndibungenze ariko ubu inda yaratuburutse ndashima Imana ko yankijije mumfashe tuyikomera amashi Imana yabwicyuwayo amen kwa kane w'indwi yejeje nafashwe n'ibintu bingya mu nda ndaribwa ku buryo bankuriyo narindi banyiseguje ariko iki Imana yakoze byaraheze ubu ndi muzima ikindi ndashima Imana abantu misi yose bama bari bubanza ku munsi wa kane Imana ibahezagire Imana ibaha umugisha Imana ibaha imbaraga zo Imana ibaha ingufu zo kuguma baza misi yose Imana irakoze je gushimira Imana aho yankuye kwezi kwa gatatu itariki 4 narafashwe ndafungwa fungirwa ahantu ata muntu yinjira ata muntu Imana yakoze hama haize imisi 10 mvuyeyo niho twari mu masengesho turi kumwe nabo bafungwa niho nasenga Imana ndabwira Imana ati ni wankura ahantu nzo gushingira intahe kuko nabo twasengana barambwira ati wowe kwera dossier yawe urashobora kugenda imbere yacu uzoshingira intahe utubwirire Apotre Joseph
kuko hariho bamwe basengera ngaha bari bashifise intahe zo muri repentance atuzogenda usenge muri repentance ubabwire ati badusenge natwe tuzodushikire Bana we usanga abantu bari ushoboye byose ugafungura umuntu ari miroho y'ibyo byose ndamusengera umutabare abantu bizeye intahe za hano muruzu batabare muruzu bakoreko muruzu wishure uko batabaye ubu nawe ubasange baracizeye ubutabazi butamenyerewe ndabonetse ubutabazi butamenyerewe basange isaha iri ku kwezi nyene tuze tubabone bashinga intahe mu izina rya Yesu. Mume n'umwayimana Joseph Nduwimana mumama hanyuma ndashima cyo nagomba shimira Imana nuko namba mu bihe bibi ariko Imana yanciriye akagozi yashize ku murango ku kazi nankwa sinaberekwa ariko ubu bangeze umushefu kazi ubu mahaya mayeje bagiye Tanzania n'igenda yabaha ikintu cyose gishobotse muri kampuni nigenda gitanga nashaka nshimira Imana ko yangereje mu byo bihe kandi nahitse gwanko mu bantu bumuhira bose Imana yashize ku murongo Imana yamezagiye. Amen.